iyo muhungu wakunze igihe yarengana n'undi mukobwa wumvise gute umutima? None kubera iki bikubabaza? None kubera iki uratinyuka ugasonza ufise imihwi yawe bwite? Kubera ko nyine mba numva ko nzomukora. Sa mba numva ko atazomukora. wokwibuza kurya? Usibye ntibijanye. Oya birajanye. Oya ntibijanye. Umva Byo nkubwira kujya no kuja kubwira. umva nkubwira impamvu bijanye rero. Eh. Urashobora kuba ufise indya zawe bwite. Wajya gutora uwo mubi ukana kubera apeti zawe. Mugabo ntakutagize. Umuhungu uramukunda nawe. Umva nturanamwegeye. Nturamubwira basivyaye nkuko wa mubi wanse mugabo wawe ugerageje. Ndumva kuri buza amahoro wenyine. Jewe ubwanje ivyo ntavyo nkora. Aho ntabwo nivyo ukenewe nicyo bimaze. Wavuze ukeneye ko umuntu akomeye kubera ko utamuba. Nyine nivyo nifuza muri uyu mwanya bishobora guca bihubwo nyene. Upako bizoba ryari? Uritega ko umuhungu w'urukundo ino munsi. Azogera igihe yo bicemo. Oya, jewe mu buzima bukomeze nivyo nishatse kuvuga. Jewe iyo ikintu nabonye ko kidakunda kiba gikunda. Rero muri uwo mwanya nyene jewe ndabiba nkuko nyene nkavuga ati ntibikunda kandi mu nyuma za gusanga yamvuye kubera ko ukunda si ngombwa ngo nawe nyene ngo ashaka gukunda. Uramukunda n'umuba. Ariko urukundo niko Basi abagore murakunda. Gute? None kubera iki kuvuvuka? Ari umuhungu uregera ati muhungu nagukunze cyane. Juste uramukunda ariko nuza kumubwira. Wewe waheje nimba waratanguye gahunda yo gukunda no kuvuga uzovuga. Mwirembo TV